nitwa Jabil Zacharie nkaba ndi umuyobozi w'iyi societe Siprocom ikorera ngaha mu ntara ya Muyinga. Siprocom mu majambo make ni Cement Products Company, ni societe ihingura ibikoresho vyo kubaka bikozwe mu isima. Aha Muyinga niho yatanguriye, ariko ubu tuvugana igeze kure cyane, hariho mu Kayanza, Ingozi, mu Kirundo, mu Cankuzo, aho hose na ahantu hari biro ushobora kwitura umukozi wa Siprocom. Ariko inyuma y'ivyo Siprocom umuntu wese adukeneye naho yo bari Makamba, tumusanga ku mirimo, tumusanga ku kivi, kwa tumutunganiriza hama tukaja tubandanya, ndetse naho yo bari hakurya y'igihugu aho hafi Kabanga, Ingara, adukeneye turajeyo ko baduhamagaye nahone. Mbo muri make Siprocom ni societe yatanguye muri 2019, ebu tumaze imyaka 6 turiko turakora. Tugitangura vyaratugoye nivyo ko twariko twigisha abantu tubereka ivyiza vy'iproduits zacu, tubereka aya ma produits cyane bamenyereye avi Bujumbura yuko nongahi Muyinga dushobora kuyakora kandi tukayakora neza. Mbo ubwa mbere hariho akarora amakostra nta muntu matazi yuko ntanzu nimwe wubaka udashize amakostra, amahangare kugira inzu iheme. Hariho amapodo frere ayane yo gushariza kugira uba ahantu hasa neza, amagadefu kugira amabaraza abe neza. Hariho amaporne, uburimbi kugira uwari wese amenya hiwe. Turaza no ku mapave naho kugira tuevoliwe, tureke kuba mu micafu, tuba ahantu heza nko kubavuga zero déchet. Natwe turabafasha mu kugira abantu batandukane n'umwanda. Twese ntitworangira gukora ikintu kimwe. Umurimyi abwirizwa kuja kurima, ahejeje kurima yimbuye agashora umwimbo we ku isoko, ivyo yasigaranye akabirira ahantu hasa neza. Ni muri yo ntumbero natwe twahisemo kuja muri ibi kugira dufasha abo barimyi n'aborozi nabo baze baraba ahantu heza. Mbo akabijya novuga dushiramo icambere hoho tubagarantisa ko Siprocom dukora ibintu bikomeye, ntidusondeka umukiriya tuba dushaka bari watwamamariza. Inyuma yaho akandi kabijya nk'ubu mu gisagara bategetse gupava, ariko abantu benshi bihutira gupavisha ibintu amabuye, umusenyi, ariko ivyo navyo ntibiramba. Ahantu hari ipave yashobora kumara 10 udahinduye, mu gihe gupavisha umusenyi n'amagravier nkuko bisanzwe bidashobora kuramba ngo bimare n'imyaka 2. Baba bibonye utembere nko mu gisagara ca Muyinga, urabona ahantu hari pave ja kuri BCB, Interbank, BBCI, haramaze imyaka irenga 10 kandi nta muntu mubwire ngo subiramo. Ariko aho bapavisije amabuye hirya yeje turi muri Bomowa, ubu ariko bose barasubira kandi kubisubiramo, kandi ubiravye igiciro ni nkaco kimwe. Akandi kabijya nuko turagerageza kubazimburira, tugatanga kwibe izimbutse, wanashaka cyo kimwe nuko uje Bujumbura kubigurira. Aho tumaze gukorera n'ukuri nta bidoga, ahubwo baratwongera baradutumako. Aho duciye tuhacana umuco, tukahaca kweri batwishimiye, ndetse abo nyene twakoreye nabo baturangira n'abandi. Muri make ntivyobura bitugora n'ukuri, cyane nko ngaha mu ntara ya Muyinga amazi arakunda kutugora cyane. Tugasaba n'ukuri abantu bajeje intwaro kuva hejuru bafashe amazi sikuri twebwe gusa, ni kugira n'abanyagihugu bose muri rusangi boroherwe, hama natwe mu kazi kacu bitworohere. Abene igihugu muri rusangi twabasaba kutwizera no kuduhurumbira, ntibirigwe bigora ngo bamanuke Bujumbura, kuko uzoje Bujumbura agiye kurondera pave hari gaza dugana pave mbi kandi pave nziza ayisize hano nyene mu ntara ya Muyinga, ndetse n'izindi zose dukoreramo. Imbere yuko nkora ibi narakora n'ibindi, hari ubundi buzi butandukanye nakora. Ubwo bundi buzi rero narafashe umutahe umwe ndagabanya ndawuzanamwo, hanyuma ayandi ndagurana inshuti n'abagenzi baramfasha, projet irakunda gushika ubu igenda neza. Muri make n'ukuri ntitwohisha, nta gihombo kirimo.
kandi umuntu wese ariko arakora burya ntigira ahomba. Umuntu ahomba n'umuntu aryamye. Umuntu ariko arakora abwirizwa kungukana, cyane cyane ko twatanguye dukora pave dukoresha mu maforoma y'amatore, ariko ubu tugeze mu pave importe. Urumva ibyo byose dukesha iterambere twageze ko n'ukuntu abanywanyi abakiriya batuyobotse. Ikintu ca mbere nkuko batubwira abayobozi baduha impanuro nziza, batubwira yuko abajene cyane cyane abusanga bahirira amashuri, ikintu ca mbere ntavyo kugaya akazi, no gukora ikintu cyari cyo cyose bakaronka amahera. Wanashaka ubuzi bwo muri leta buragoye, turiga tukamara amashuri, amalisansi tukadepoza, usanga ibibanza leta ifise nibikeye. Ico gihe rero bice bisaba ko umujene wese akora ico abonye cyose, kandi ico ukoze cyose uraronka amahera. Ikintu gikunda ari nk'akarande mu bajene no gusuzugura ubuzi, agashaka kuba nka naka kandi bataciye mu rugendo rumwe. Mbo muri make gukorana na isi tugezeko, kudandaza no kumenyekanisha. Ntushobora kudandaza abantu batazi ibyo udandaza hanyuma ngo udandaze. Gushika ko umwanya ndumva umukiriya nkumva umuntu arantelefone, kandi atande hana ku nimero uretse kuri radio ijwi rinwanyisha RVR. Muri rusangi rero kudandaza no kumenyekanisha ibintu, nohimiriza n'abandi bakora ibintu banashaka kumenyekanisha ibintu, kuko mu gihe utari kuramenyekanisha ibintu vyawe bizomenywa n'abantu bake bashoboka.